Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibaza bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko twama tubikora reka dutangure gukengurikira Imana yo yamiri kumwe natwe. Every day yamiduha amachance novuga yo kubaho ko turazwa ari benshi batakiriho ariko twebwe twaba dufise amahigwe twaba tugihumeka. Hama dukengurikira kandi mwebwe abakunzi ba Bujahit TV mudasiba kudukurikirana every day. Uko tugize kukiganiro kaba the first time kukiraba. Uno musi rero nashimiye gutumira muwe mu bantu bagize Silent Disco. Murabizi biko biravugangwa yuko ibintu bitoroshe muri Roton DJ twarabonye amafishe hariko ba DJ Failbite sivyo nega bro okay hama kabisa rero natubwira akazina kiba twidondore nitwa Belo Belo only Belo ni intwari Bellamy Loris Belo yavuye muri Bellamy Loris kabisa ni Bellamy n'amazina mu gisagara muca muyumva hama rero Ayima rero kuntu utazi Belo gituma ari hano twamutumira nugira tumubazi ivyerekeje Silent Disco sivyo nega bro yego kwe kabisa hama rero Silent Disco gute iteguye neza date affiche officielle amaze gusohoka le 13 le 14 décembre le 13 ni muri Kozi le 14 ni muri Arena imisi ibiri itandukanye yego kabisa kanizere ko bizogenda neza bien sana hama rero ndazi yuko n'ubwami novuga ko kugira gatatu byo muko muravyorganiza oya subira tuko turavyorganiza twebwe ni edition mugabwira gatatu Silent Disco ibaye ya mbere yarabaye ya kabiri twende tuzogana en tant que XANTHIE Event tuko turganiza Silent Disco 3e edition 3e edition ariko nizere yuko abambere ntibari mwebwe canke bakabiri oya ntibari twebwe okay je nobaza akanovuga akabijya gahari gasumbirije kiyo zindi edition tumenyereye twaciyemo Silent Disco sinzi kusanzwe ubizi Silent Disco ni umunezero uri mu gacerere Silent Disco ni haba hari aba DJ batandukanye hazwara ama channel atatu ni kuvuga yuko haba hariho aba DJ batatu ariko baravuza bavugiriza rimwe iyo bariko baravugiriza rimwe ufise écouteur ufise choix zitatu nshatse ndumviriza tufateje nawe twajanye turashaka guca dusha abari ama couleur atatu nyene kuri channel imwe ni couleur imwe ni vert rouge na bleu donc turashobora gushira kuri rouge je nawe tugatamba ibintu vy'iwacu bajya ko bari kuri vert bakariko batamba ibintu vy'iwabo donc edition ya mbere nibaza yuko abarundi ntibari bazi ivyo twabibona ku ma social networks gusa mugabo mu nyuma tuvuga ati avuga ati abambere ateka twizane mu Burundi tuzana ivyo bintu abantu bajayo batinya bavuga ivyo bintu nibiki mu Burundi bo bishobora iki amaragenda bararaba mbwa ntibagenda hari numva nabatinye kuvuga ati ntibizoba ya kabiri raba bigenda neza naturavuga ati gateguriya gatatu nibaza igituma natwe kuzogenda neza atangorane nimwe uwa barundi benshi barazi Silent Disco icarico barazi kuntu bizoba bimeze dimo kuri babimeze abamaze kubijamwe yego nizere ko ubunya abantu bazo bari benshi gusumbirijeho ibindi myaka twari tumenye ndavyibaza nanje kabisa hamaretse tugensha ndakunda kubaza igiciro cyo byameze gute igiciro affiche yarasohotse igiciro ni 10000 umunsi wa mbere na 10000 umunsi wa kabiri le premier jour muri Kozi ni 1010 ngani baze ko amatike tuzoyagurisha sur place kugira ntagire ingorane ziba wowe guri ticket samedi hama dimanche guri ticket plutôt ya vendredi ko batandukanye hama ucura umwanya vendredi ucuza samedi uvuga ati ni Silent Disco ni babandi nyene uza kuyitanga nibaze ko duca tugurisha ku muryango kandi nizere ko mumaze kuzidandaza la pourcentage ya 100% zimaze gusohoka mu bimeze gute ya ntiturazidandaza navuze ko tuzozigurisha ku muryango okay en fait nanatawe nabi nanziko babandi bazidandaza imbere event itaraba oya zozigurisha ku muryango igituma zozigurisha no ku muryango ni kubera ama place ari limité Silent Disco si show izindi show urashobora kuvuga ati hazoza abantu amajana 5 mugasanga haje abantu amajana 8 bose baransana baje nga Silent Disco iba iri limité bivuze nzanye écouteur amajana 5 abantu amajana 5 bakwiye uje ntuzoronka we écouteur donc nibizokunda ntushobora kandi gupeya ngo winjire indani habara agacerere abantu bose bariko baratamba mugabo ntakiri kujya ubambaye écouteur nyene nkakujya abantu bose bariko baratamba mugabo kandi ntiwori kugiye guhagarara tacuri kurumva nawe uravyumva kabisa niuriha ugiye guhagarara kandi nizere yuko indani ivyerekeye umuntu azobagomba kwifasha mu gahogo mu nda biratunganyije neza bimeze neza muri Kozi ko bisanzwe bimeze ni kujya muri Arena ko bisanzwe bimeze ni kujya nibaza si ku materi ya football ni mu mabar no ma club kandi nizere ko igiciro kitazoduga kubera yuko Silent Disco yabayebereye ahantu oya ahubwo gishobora no kumanuka ko hasanzwe hari ama promotion aba muri Kozi habiziba muri Arena le jour yayo masho zishobora kuba zinahari
kabisa. Je nizere yuko afishe ntarayibona jeje nyene, afishe ramaze gutembera henshi no kuma page Facebook, Instagram ya Bujahit TV biriko uragenda urabe, hariko ba DJ Philbite kandi no vuga Runtown DJs barimo hajya. Yego barimo ni babiri, azovuza Philbite, azovuzana Isa. Turabona mwana ba DJ Mario. Mario ari pa Mario no Moses Street. Moses CB Mike abandi ni benshi n'aba DJ umunani bose hamwe kabisa. Nizere yuko byo bari muri bimwe bidasa n'ivyo mu bindi bige zige edition zindi zabaye, ku buryo ubwa mbere twamenyereye yuko masha muzana aba DJ batari hano mu Burundi. Oya iyo imwe yigeze kwamwo umu DJ atari mu Burundi yari edition ya mbere yaje mu spin, izindi zose bakoresha aba DJ mu Burundi. Yego muri kirere mwashimye guhamagara mu Burundi rero. Mu Burundi twashimye guhamagara mu Burundi kubera ni monde bamenyereye muri kozi ubunya turafite aba DJs mu Burundi bazi kuvuza bashoboye peut-être kurusha nabo bandi, kuko turamaze kubona yuko n'aba DJ mu Burundi basigaye bahamagara hanze akwa bonge ndakurondera abandi hanze kandi dufite abo mu Burundi, niyo mpamvu twashitse imigera bo mu Burundi. Bize kandi nizere yuko bazovuza indirimbo z'abarundi cyane. Yego sinzi ngo nzo DJ muga ivyo bibazaho navyo no menya bro. Ariko nka wewe nka Belo no vuga yuko uri mu organisateur wavyo, kumbure urafise ico uvuga gati kumbure imiziki myinshi izovuzwa ari bari abarundi. Oya ntibaze bavuze imiziki y'abarundi, ntibaze bavuze imiziki yo hanze, bavuze ibiryohera abantu. Point c'est tout. Ibiryohera abantu seulement. Je nivyo abarundi n'abatari abarundi none humva. Kumbure je nari nkene adufashe mu byo guteza imbere umuziki ndundi Belo. Oya sinzi ivyo onye ivyo sinovyinjiramo cyane kumva sivyo ndimo. Akumbure nizere ko ba Runtown DJs n'abandi ba DJ b'abarundi kumbure bazobikora nabo nyene barabizi yuko 80% zo kuvuza indirimbo y'abarundi z'abarundi. Ntabyo nzi ko babizi, ntabyo nzi ko babizi. Kabisa kumbure ka tubyizere ukonye bizogenda uko nyene. Hanyuma rero je nshaka kumubaza Belo kuvyerekeye security bizogenda gute? Kuntu vyerekeye security yaho ni bon hana kimwe antuka kuko ama écouteurs tuzogira mu Burundi ntari dufise, tuzakora mu gihugu c'u Buganda. Donc ikintu kije kikanenda kirengana umupaka kikinjira tuzo kubifitiye uruhusha rw'abaturongoye ku nzego z'igihugu. Donc urusha twararusavye security ni bon ntangorane nimwe muri mairie twarusavye service. Muri deuxième édition je niko novuga baravuze niko na écouteur nyene yari yavuye mu Buganda. Kwiriki mu guma mu yakura mu Buganda? Niho ziri ari nyinshi. Niho ziri ari nyinshi kandi dufisana je naronde aho mfite connaissance muri yo. Pero bujyanye n'umwaravye igiciro. Birashoboka navyo. Rega ni muri business mareje, ni muri business. Birashoboka navyo. Antuka nimba mu Rwanda ushobora kuyakota 100 ry'amarundi par exemple. Sivyo? Ariko ushobora kuyakota 20 francs. Je préfère uhamaki. Ni muri niko bimeze. Business. Murabana mukuntu muca mwinjiza byose muca muhaza. Byose kwene. Nizere ko muzokunguka Belo. Yego kwene nani ndavyize. Ngira mbaze muri silent disco mbaye hajya na muri mvyi batumira oya abari mu écouteur. Ayagere hafi kwe. Gusa baba bahari abari aba-invité araza mbwa baje kuryoherwa nk'abandi. Ntabaje kuririmba. Ego hama rero Belo natubwire bizotangura sangapi bihere sangapi hose le deux lieux. Amasaha namwe ku misi 2 bizotangura 17h bihere 6h zo mu gatondo. Donc bizobijoro ryose. Kono kuri kwimana. Bona ne twitangwa yakiri kare Belo unataka kutuchokesha wewe jamaa. Belo 17h hama jusqu'à 6h du matin. 6h du matin. Ouais. Guys ni kuri kwimana umuntu atazo afise amafundo uwo munsi. Hanyuma rero akajambo gatoyi bakunzi bakunda silent disco hama n'abakunzi bakunda Bujahit TV. Akajambo gato ku bakunzi bakunda silent disco pana bakunza ku Barundi. Ni ikintu kije gishasha kiri mu Burundi ni silent disco. Ingo genre ni ufise shwanyisha. Ngenda ku example. Yo giye uramaze kwenda gutamba ahantu. Uramaze gushika. Yo gutamba ahantu. Sintamba. Naje ugiye ahantu bazi. Wowe bagashamwe indirimbo ukunda. Uyikunda urayitamba. Iyo udakunze ucupowa. Birakunda kuzana n'induru. Kandi telefone isonye urasohoka mukeneye gutera blague muri scenes ni vyinshi. Mugabo uyo munsi muri silent disco ufise shwa zitatu. Havuze indirimbo ukumva ntuyikunze urahindura. Havuze ukumva urahindura. Antuka muri shwa zitatu niyo watani mukunze nta ndirimbo zo bukunda point set. Hama iyo murushe bati dutera blague murashama écouteur ngaho mugatera inkuru mugacerere
sinzi abari ibintu nyene sinzi nyene ari ibintu birenze Jenda ikibazo bunyene je shaka ko Belo ansigurira nk'ubu Belo umuntu atazi silent disco ni iki yinje ahantu hariko habera silent disco abonye abantu gusa guma batamba bose bambaye ekuteri umuntu yaca yibaziki yobaza bakamusigurira silent disco abantu bose bambaye ekuteri mu gifaransa ni discothèque silencieuse donc ni nk'umuziki mu gacere sinzi ukuntu nagisigura ni nk'umuziki wo mu gacere ukuntu nyene kabisa dusozera rero kandi Belo atubwira nindi kazi akora mu misi yose mu bero ya misi yose hajya turetse bya silent disco n'ibindi bintu ukora Jina horanda umunyeshuri narahejeje amashuri ubunya ubu naho amusanzwe ibi vya evenement nabigiye mu ibintu byo kuva kera ndabandanya Imana igume idufasha tuguma dushaka kandi kantu gato nivyo nkora ubu naho ndindiriye gusubira kwiga mu kwa mbere ndatangura ishuri kabisa mu kwa mbere ndatangura ishuri kandi nizeye ko ari kaminuza bro yego kabisa jino vuga ko dusezera ikiganiro cyacu hama mwese ndabatumira ko moja kuri Kozi nande na Arena kabisa tubibusa kandi date n'amasaha le 13 Kozi ni le 13 de 17h à 6h Arena ni le 14 de 17h à 6h nyene aba DJs azoba hari n'aba DJs umunani azoba ariho Israel azoba ariho Isa from Runtown azoba ariho Feedback from Runtown azoba ariho CB azoba ariho Mike azoba ariho Frankie Sara azoba ariho Frank from muri bahita muri Crystal Club azoba hariho n'abandi ni benshi kweli ni benshi kabisa nizere ko aba DJ bose bazobikora neza kandi bazobaryohera mwese na droit d'entrée ni ya indi nyene ibihumbi 10 uruha impande zose akadimire vraiment akadimire kweli ugira ubona ibintu utarigera ubona mu Burundi dimire akadimire kawe kabisa amare kuri bawunda bafise umuntu uvuga yuko uba bari kumwe bizogenda gute ntaga bonus kazoba karimo oya nta bonus kazoba karimo umuntu twaruye personnellement donc umuntu azotanga 10,000 kuri kote yiwe ni wazuzinanya na wa mushumi wawe nta kundi nzori have 20,000 kabisa birazwi ko atayikutere bosangira ikutere bosangira ari babiri musangira niyo mpamvu ni 10,000 nyene ni guco kabisa tubatumira rero mwese muzogende rero kuri silent disco bizobera muri Kozi no muri Arena kanizere ko byose bizogenda ari fresh tuzosubira inshallah Imana bikunze twari kumwe na Belo umorganisateur wa silent disco hama abasezera kandi abifuriza nakandi kantu gatoya abakunzi ba Bujahit TV bisanzwe ni si Belo umorganisateur wa silent disco oya ni Belo atwara XANTHIE Event XANTHIE ni organiza silent disco si Belo ariko arayorganiza ni XANTHIE Event iri organiza silent disco yego bisa rero ubwira abakunzi ba Bujahit TV bakora kuri uno mwanya akajambo gatoyi n'abakunzi ba karibu cyane ku bantu bose bazoza karibu cyane mubona ibindi bintu bishasha mutarasubira peut-être mwamaze kubona ibintu twama tubona hanze karibu cyane tubone mu Burundi nivyo tuzosubira inshallah Imana bikunze cyane ntibagirugira subscribe hamusangiza link mugenzi wawe kumbere notification yamucitse ciao